amatora ariko turajamwo turavye muri ajato turaye muri apro dufise nta bantu bariko barapfungwa na bamwe tubona kumva za politike nkuko vyahora kwa no matora ndetse hariho byo tumaze tubise tubona bana kiba dushima kugira bikomereza aho nyene dutegura amatora atabantu bahunga dutegura amatora tubandaye muri inzira atabantu bahunga atabapfungirwa ubusa atabaye kubaricwa bazira aya matora ati gute nabwo nabwiye yuko hari igikorwa ciza kiko kibago n'ubutungane cyo kurekura abanyororo hirya no hino kugabanya abanyororo bapfunzwe cyo turagishima kuko ibi bihe byaje byo kubuza abantu mu busho none ubu nabyo tubona nagomba kandi tuvuge yuko ko twagumye dukurikirana turabe ibyo twiyemeje turikiriri ibyo umukuru yavuze ama protocole tuko turaraba no munsi intara zose hari utune mugabo nta bantu umugwi bakironka ubuzi kubera ubwoko bwabo canke intara bavukamwo oya gusa nigiturire ibihari nigiturire ndavyemeza canke igiturire ikivuye c'amafaranga canke ikigitsina kuri umunsi igenekerezo tariki 4 kwezi k'umunani umwaka wa 2026 ishiramwe Arishoto iramenyesheje abarundi n'amakungu yuko rizo rungika indorerezi zigenga mu gihugu cyose cy'u Burundi. Arishoto ikabizorungika indorerezi zingana n'amagana 242 kugo w'igihugu izorungika indorerezi zigenga indwi kugo w'intara izorungika indorerezi zigenga 25 no kuvuga intara yose izofise indorerezi zigenga zarungitswe na Arishoto zitanu izorungika indorerezi amagana 210 mu makomine 42 agize igihugu cy'u Burundi no kuvuga yuko ikomine yose izofise abantu 5 indorerezi 5 zigenga za Arishoto. Impamvu rero Arishoto ishimye kurungika indorerezi ni mu ntumbero yihaye yo kugira kubandanya iterera mu buzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bubandanye bukomeza intwaro ya demokarasi, intwaro ishingiye ku mwene gihugu ariyo ntwaro izana ubutungane kuri bose, intwaro ituma haboneka iterambere dakumira kuri bose kuko umwene gihugu ari wafise ijambo rya nyuma kwishira indongozi zimuyobora kuva hasi gushika hejuru. Arishoto yagomenyeshe kandi ko yashimye ko mu kubindorezi y'amatora izokora nk'ijambo gigenga kandi yashimye ko atandi mashira hamwe adahinza politike cyangwa imigore yose izokwigera ija hamwe izobikorayo nyene yigenga atashira na hamwe na rimwe cyangwa umugware wose baroje hamwe intumbero yayitumye atashira hamwe itoja mu runani ni iravye muri kahise ku Burundi ku mashirahamwe amwe adenguza politike inyifato yayo ntiyari nziza cyane ndetse turavye n'ubu gushika isaha Arishoto amashirahamwe menshi adahinza politike arafise uko yigenza bitanezereza bigatuma yuko amashirahamwe société civile itizegwa n'abene igihugu ku rubuga. Ariyo mpamvu rero Arishoto yagombye gukora nk'ishirahamwe yigenga atoyegamiye nka société civile independante kugira ngo tugarukana kanovera kamashirahamwe adahinza politike by'ukuri haboneka abagabo bavuye mu mashirahamwe badahengama atamugambwe n'umwe bahengamirako uwari wose yawuri mu opposition uri ku butegetsi bakora ahubwo bakora nk'amashami adahinza politike dutanga intererano ikimeze neza tugikebure ikimeze nabi tuvuge ikimeze neza gikomeze ikimeze nabi naco tuvuga ati gihinduke ku neza yo Murundi.
ati none ishyamba rishoto kubera iki gihaye ububasha n'uburenganzira bwo kurungika indorerezi buvahe ubwo abajejwe gutunga amatwana bava wangira turazi neza amashoto yuko dufise uburenganzira duhabwa n'ibwiza shingiro ry'u Burundi. Ibwiza shingiro ry'u Burundi ku ngingo ya 73 rivuga iti umurundi wese ategerezwa guterera agacumu kubumwe mu kubungabunga amahoro intwaro rusangi n'ubutungane kuri bose. Mwumva yuko ari shoto nayo mu byo tugwanira he mu butungane kuri bose intwaro rusangi nivyo tugomba kugwana kugira ngo haba Burundi bandanye butwagwa nabo bitoreye tubandanye amahoro intwaro rusangi. Ingingo ya 74 bwashingwe y'ubundi ivuga ati umurundi wese mu bikorwa vyiwe ategerezwa guterera agacumu kubumwe mu kubaka no mu guteza imbere igihugu. Urumva yuko natwe tuteza kugira uruhara mu by'igihugu kugihugu cyacu gitera imbere. Nagomba rero cyenda bamenyesha yuko muri arishoto turavye ukwa tumaze imisi tugira turakurikirana kuvyeka hagati y'akazi na muntu intwari bereye iterambere dakumira mu Burundi. Hari inama yabereye yahuje abegwa n'amatora ikiriri yari yagirishijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no muri arishoto twaserutse kandi twaratanze ivyumviro vyacu biraja mu ngiro bitatu. Twagomba tumenyeshe ibi bikurikira turavye aya matora twimirije 2027 twagomba tuvuge nk'ishiramwe gigenga twege uko nta muntu adutabika ijambo tuko turaraba mu gihugu cose. Je novuga yuko nibiringo bidasanzwe mu mateka y'u Burundi twabonye amatora aba mu gihugu cose abarundi baratekanye ndavyemeza na kwijana mu gihugu cose. Ubu uri kuratembera tumaze imisi dutembera ku rubuga amakomine yose ndetse n'abaduserukira amakomine yose abantu badasangiye imigambo no munsi usanga basangira kabisi n'agahiye ufise urubanza bose bagenda mu myaka yahera abasangira imigambwe mu gihe nk'iki ntibicarane. Turemeza kandi yuko amatora ariko ategurwa nta muntu n'umwe mu raporo dufise n'ivyo dukurikirana ariko arahunga igihugu yirukwako kubera imvu ya politike mu mugambwe arimo cyavyekeye amatora ntavyo tubona mu gihugu cose. Nta bantu amatora twiko turajamwo turavye muri ajato turaye muri raporo dufise nta bantu bariko barapfungwa na bamwe tubona kumvu za politike kuko vyahora kuano matora ndetse hariho byo tumaze tubizi tubona bana kiba dushima kugira bikomereza aho nyene dutegura amatora atabantu bahunga dutegura amatora tubandaye muri inzira atabantu bahunga atabapfungirwa ubusa atabaye kubaricwa bazira aya matora. Ati gute nabwo nabwe yuko hari igikorwa ciza kiko kibago n'ubutungane cyo kurekura abanyororo hirya no hino kugabanya abanyororo bapfunzwe cyo turagishima kuko ibi bihe byaje byo kubuza abantu mu busho none ubu nabyo tubona. Nagomba kandi tuvuge yuko kuko twagumye dukurikirana turabe byo twiyemeje turikiriri ibyo umukuru yavuze amaprotokole tuko turaraba no munsi intara zose hari utune mugabo nta bantu umugwi bakironka ubuzi kubera ubwoko bwabo canke intara bavukamwo oya gusa nigiturire ibihari nigiturire ndavyemeza canke igiturire ikivuye c'amafaranga canke c'igitsina turavugana ukuri mugabo nta muntu ariko arirukwako ivyo twege muri arishoto rero twagomba tubikenguruke cyo dusaba inzego z'igihugu zibikomeze rero habe impinduka mu gihugu cy'u Burundi aho amatora n'amakungu yose atangare ha amatora abanyepolitiki bashobora gushikiza ikintu cabo ntihagire umuntu n'umwe abirukako ngo vyaho utwabishima twege dukura amajambo n'inza politiki nukuri twashikiza icyumviro nta n'umwe adukorako
niyo ntwari beretwa abarundi imwe ndadaye yatuma apfa na Gasore yatuma apfa. Rero turashima kubera tukoje amatora uno munsi nta muntu numwe ari umashamba ndinza politika apfunzwe, nta mumenyesha makuru numwe namwe mumbwire, nta mumenyesha makuru ndabona numwe numva apfunzwe. Iyo ni intambwe ihambaye mu gihugu. cyo dusaba rero umugwi seni, umugwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni, tusavye ibi: turavye itegeko rigenga amatora yo mu Burundi, code electorale, tukaza turaba n'urupapuro rw'inzira twihaye abigwa n'amatora turi kiriri, umukuru w'igihugu ahari, abaserukira abatwara ibisata bibiri biserukira bene igihugu, umukuru n'amashinga amateka y'amuza amateka bariho bari, n'userukira ubutungane umukuru wa Sena nanyuzwa hari ahari. Ndibaza yuko hariho agahaze mu itegeko rigenga amatora. Dusaba umugwiseni rero, umukuru w'umugwiseni anyanyase avugane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avugane nawo vyega mushikanganje no hagati mu gihugu, baraba ukuntu rugira rupapuro rw'inzira twihaye turi kiriri, ukuntu goba cyo twokwitwa an annex mu mategeko azoyiko aragenzura mu matora ya 2027. Ati gute? Nk'ubu twumvikanye yuko ibitahoramo amashirahamwe adahinza politiki azorungika indorerezi zigenga, ubu batwise abaranzimeni, ubu turabaranzi vyahinde turabaranzimeni, twavuye tuvyumvikanye. Nukuvuga seni ni arbitre ali mu kibuga hagati y'abanyepolitike baharanira intebe y'umukuru w'igihugu, ko mugambwe n'icujejwe guhana intebe y'umukuru w'igihugu. Twebwe natwe indorerezi z'amashamba ndinza politiki tuzoba tugejejwe kumanika aho tubonye akatameze neza, ubu twaraho uburenganzira muri papuro rw'inzira. Ubu tubonye akatameze neza ntitwakavuga, twacaho tunumye nk'abatagira ijambo. Anyasagare bashireho urwandiko rwanditse biga twavuzeho uburenganzira duse kuri bureau de vote, tubonye bitagenda neza, ufise amakarata menshi yitora, uharuye nabi canke uri kwabikora nabi no muri seni no muri bureau de vote, tumubwira ati tuji inama twiga ibintu nibikosogwa ibi, kugira ngo abazo bari mu bureau de vote n'abatwara amasesi biga twavugiye hariya harimo muri seni n'abakuru hejuru nabo baronke icanditse kibazo kwisunga mu gutworohereza mu kazi kacu, kugira ngo ntazogire tuzoshoye gutatura ibyo twabonye ku mugaragaro, tuvuga ati byagenze neza byagenze nabi, ku mwanya dukosoye twabivuganye, kuko kuri bureau de vote yose rube yigenga agakozweho gakosowe. Icaka bidusaba seni ko yoshiramo nuko bavuze yuko amesha makuru ico babonye ko biko biragenda bo kivuga. Naje hamwe rero n'utwara urwego rwo kumenyesha makuru sense, bavugane bashire mu itegeko muri itegeko rigenga amatora ntivyari birimo, bashire ko an annex kumenyesha makuru arekuriwe gushikiriza icabonye kimeze neza nuko biko biragenda cyitameze neza mu matora, kugira ngo byo twayanze ntibibe amasigara cicaro y'abagabo bicaye canke abashinga ntaye canke abafasoni, ivyo bafunditse baca babigendera, kugira ngo dukomeze intwaro nziza ya demokrasi ishingiye ku mwene gihugu yabonetse habanje guseswa amaraso menshi. Ikindi twagomba dusabe seni kuzotanga ikiringo ca hafi, kugira ngo indorerezi zikeneye impusha tuzozironke vyoroshe, kugira ngo igikorwa cacu tuzoikore kibe ceranda, tuzogikora kiceranda kabisa, tukoma turwane intwari bereye. Cemenyesha yuko twemesha tumenyesha yuko twege turavye imigambi ya nohera, twebwe ntiturabanya mugambwe, turishira hamwe dahinza politiki. Uruhara rw'iwacu no guterera ikimeze neza ikomere,
gufasha kugira ngo abarundi bishe bizane twebwe imbere miraje twebwe cyo twihaye igihugu imbere umwene igihugu imbere. Dusaba rero abanyepolitiki bagerageze abitoza imigambi itandukanye bahiganwe badahezanyayo, mwese arondera ikibanza kuneza ayubaha amategeko y'igihugu, yubaha umwene igihugu. Ntidukeneye intambara, ushaka igihugu ja mu matora, nta ntambara dukeneye. Abaferi benshi twabuze, dukeneye kubandanya mu nzira y'iterambere. Dusaba rero abanyepolitiki imvugo bazovuga bibuke yuko bagendera mu Barundi bavukana ari imiryango yabo, bavuga imvugo idatuma abarundi bitekaniye bibereye ku kivi batagira ingorane. Indirimbo turasavye imigambo itandukanye, indirimbo zahahora zibubugwanko zitameze neza vraiment ko inzira turimo ya demokarasi bazikuremwo bagire nshasha zivuga imigambi yabo nakamaro nakare gutukana subugabo, kuko ugomba uzotwara igihugu ushinze umugambwe kugira utwereke yuko uzokora neza ugashimwera igihugu imbere ntumucanishamo. Cyo twibutsa ko tukikubanye politiki haburana babiri hagatsinda umwe, uzotsinda tumusavye kwitegura gutwara abarundi bose, ntatware abahutu canke abatwa canke abatuzi, ntatware intara atutwara abarundi bose. Umundi wese ishe yizane, ntaze ari umuntu atoteza abantu afise akangonongo mujewe bankoreye ibi. Uzotsindwa nawe wese yitegurire kwakira ibizova amatora, adateye akajagari, ntazavuge ngo ko narose ikibiti ikibanza ntawe president ndatera akajagari. Oya, wewe uri wenyene, abarundi ni miliyoni myinshi, ubuzima burabandanya kuko intebe y'umukuru w'igihugu ni imwe, kandi ubaye umukuru w'igihugu ntuburose akazi ucumuze rega ntucu dutwara turakurungitse ucumusuku wacu twege twakoranye dukuye umugabo umwe muri twege cyangwa umukenyezi. Rero uwo twaro caba se Barundi ni haza umugore nawe ngarusaba mama Burundi, mama arusaba umuvyeyi w'Abarundi cyane, umugabo yitwa se Barundi, umugore waro yitwa nyina Barundi. Rero urumva aca bumvye wa bose. Twagomba tuje kuba twari igihugu, inzego z'igihugu wera mere kubashikiranganje kumanuka gushika kuri gaci umukuru wa quartier cyae umutumba yuko bagerageze amatura tuyajemwo ata muntu n'umwe bakwikirane atoteza uwundi. Warumvikanye kuko umukuru w'umutumba azoca mustaneri hazo bakajagari wakagatera ntafata ingingo bazobibazo. Rero badufashe abarundi bagume bitekaniye bagisha amanama, kuko imiga umaze kumundongozi uri mustaneri nta muganga uri muharya, uri umuvyeyi wa bose komene yose, umuvyeyi uri buramatari umuvyeyi. Je ku mukuru w'igihugu nawe turasaba nyine cyo mukuru w'igihugu yuko ibi twavugiye ntari umukandida umukandida murabizi no mukandida mu bandi ariko arahiganirwa kuzoba umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Mugabo no munsi aracafise ikiringo abarundi bamutoreye imyaka 7 itarahera. Tumusaba gumagarariye ineza y'abarundi nkuko tubibona, agerageze vraiment inzira turimo nziza yimboneka rimwe atamunde ko arahunga, ntagire umuntu umahunga. Ugerageza gutuma abarundi bohunga muhane, ugerageza kugira abantu bapfungwe kuvyumvu z'amatora amuhane. Urogera ntidusubire kubona vraiment nko vyamye kera mu gihe cy'amatora twaguma tora ibiziga mu nzuzi mu binogo, ntidusubire kubona ibiziga bireremba kubera amatora. Uzobigerageza uwo ari we wese namuhane, niko teka ku izina giwe, kuko ivyageye murabizi ivyageye 70 kabiri tuvuga ku nkora micombero, tuvuga ku nkora biporonerika, tuvuga ku nkora micombero, none tubizi c'est vrai bitukwa uhari nibitukwa umugambwe ahagarare bugabo aya mahoro turimo ubutungane turimo ukwisha no kwizana kugumuko. Tuvuze ko abantu baticwa mugaje byemera neza abicwa ntibicwa na leta we mugabo arabumva umugore n'umugabo bapfuye ikintu gihasikana ibintu
acatanga idiri afise barakwica bigari ngorane abapfa amatongo nuko mugabo jewe cyo turavugana ukuri ngo masabe abarundi dusaba abarundi muri rusange cyane ugwaruka abajene duhindukiye abajene muhinduke ntintagire umujene numwe turasavye bajene ubu tutanguje bitwa nouvelle generation urungango rushasha rutagenda ku bya vyuro vya kera abajene mu migambo yose uri mu mugambo utawurimwo mwidini urimwo mishirahamwe y'inzo politiki urimwo ntihagire umuntu aguhenda ngo genda kugwana guterana igiti wice naka nobona bibutse wishe umuntu uhanwa gatwe kawe icaho gihanwa gatwe kawe ntaroza naje abari nyuma yanje muri arisho to barimo wonzo henda genda ugumuke ntuzogende uzohenda genda wice ntuzogende nzuba nguhenze twigire ukivi kubera iki barabibutse beshi ntavyo bazi ikibazo mukuru w'igihugu ni kimwe kizoronka umugabo umwe cyangwa umugore umwe abandi bazoguma ku mirimo kuvyo bahorako nico gituma tusaba jene ntihagire umuntu asa kubahenda yaba umugabo uri mu opposition ntibabahende yaba umugabo uri ku butegetsi ntibabahende no guma ku kivi aho uruhazi uzotora amahoro niyo makuru mwaribereye nta bindi dusabe ubutungane dusabe igwego rw'ipolisi kuzoba ugwego rw'igipolisi turarusavye inyamiramabi kuzoba ugwego rwigenga rujeje gucungira umutekano w'abarundi bose n'ivyabo atari ugwego rukoreshwa n'akagwi ntibazagwe mu mutego n'umwe bacungere igihugu ukoze ikosa ahanwe hizo amategeko ntagire umuntu azogwa mu mpore ubutungane tubusaba tubusabye uzofatwa ko atwamatora bimwe twamatona abantu bafatwa n'amakarata menshi afatwa ariko arabwira abantu bitameze neza agaca afatwa bukeye agataha oya vrema twarayibonye mu matora bako mitumba muri aco twari kuri tele twarafashe benshi tufatiye amakarata y'igiteri bukeye twari tubona bataha dusavye uburofu ubutungane gukora bwigenga ufashe ntavyo kuranga umugambo uyu uri umugambo utegetse akoze icaga afatwa to amatora hana uri mu opposition ari ko to amatora hana nuko twemeje twemeje gukora twisunza amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu ajeje arayivye amatora mu kurangiza muri rusange dusavye yuko abarundi bose twese turimwo twumve yuko intwaro ya demokarasi ari inyungu yiwacu utowe ntigire birebire ngo nzobatangirana rakoya ukoze nabi zokukebura ati si vyiza ukoze neza ati tubikomeze mu kurangiza rero arisho iriteguye ikintu cyose izobona kitamezeza amatora gihungabanya amategeko izokivuga igishira habona yidegemvye kandi idatamisa ijambo nizopendere ikitameze neza tuzogishikiriza ku mugaragaro tukibwiraho vyega kandi raporo ntawe uzotubwira ngo tanga vuga ibi ishiramwe ibi atari ivyo ntizovyemera nawe utubwira ngo hishira ibi twayibonye ntizovyemera tuteza gukora tugomba kwandika tuberisho to yigenga dufise akamaro gutanga ntombero interano yacu tugomba kuba ko tugomba Burundi bwiteka uburundi bushingiye ku ntwari bereye kwishya no kwizana ku Murundi wese ubutungane kuri bose atakagwi atabwoko atamuryango iterambere kuri bose atayiterambere meshezamye hari abantu mu guheraheza hari umuntu abonye ari mu bwoko hana twa mu bwoko bwiwe bigo wubaka mbomora hari abantu abonye hata kwa umuntu ari we yubaka mbomora turavuga n'ukuri duhinduke umuntu twara bundi umuntu watwaye bati jewe ntwarira abano dusavye yuko tugira Burundi bwa Burundi bumwe ndadena bose bagwanira murakoze.